Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udutegurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abasirikare b'igihugu c'u Burundi basabwe kurikanura kuko umutekano utifashe neza. Ibyo byashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho yagirishije inama abasirikare ndetse n'abapolisi bo mu rwego rwa gatatu, akabasaba ikintu gikomeye cyane aho yabasabye kurikanura, akavuga ko byanze bikunze batarekanuye igihugu c'u Burundi gishobora gusambuka, kuko hari amakuru avuga ko hanze y'igihugu c'u Burundi hari abanzi b'igihugu bashaka gutera Uburundi bagasiga bahinduye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje byatangaje abatari bake, bavuga ko ibintu byaba bigeze ahantu habi cyane kumva umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye avuga amajambo yuzuye umwiheburo ari imbere y'abasirikare n'abapolisi. Ni ibintu byerekana ko ibintu bitifashe neza mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira amajambo ateye ubwoba kandi adahumuriza yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'umutekano imbere y'abasoda ndetse n'abapolisi. Abenshi bakavuga ko ibintu byaba byifashe nabi cane. N'ubwa mbere ifaranga ry'u Burundi ritakaje agaciro kuri no rugero. Benshi mu Barundi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yatakaje agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ku rugero rw'100% mu gihe gito cane amaze atwara igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi ifaranga ry'abanyaburaya rumwe rw'abanyamuraya ruvunja ibihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi, none ubu tuvugana rigeze ku mafaranga ibihumbi 6 ndetse n'amafaranga 50 y'amarundi. Ibi bikaba biteye ubwoba kandi bikaba bitarigeze bibaho mu gihe igihugu c'u Burundi kimaze, aho benshi bemeza ko izi ngaruka zose ziriko ziraturuka ku gutwara nabi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ifaranga rimwe ry'amayero ryavunjaga ibihumbi 3 by'amarundi mu gihe ifaranga ry'u Burundi mu gihe ubukungu bw'u Burundi bwari bwarafatiwe ibihano bikomeye cyane ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko benshi bakemeza ko ifaranga ry'igihugu ritigeze rita agaciro ku rugero nk'uko ubu ngubu bimeze. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye natange imihoho kuko ntaco ashoboye mu by'ukuri kubona arongoye igihugu kiri mu bibazo bingana gutya. Ni ibintu byerekana nyine ko gutwara igihugu c'u Burundi byamutaye ku amazi. Akabe n'amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu yashizwe ku butegetsi akaba ari we ujyaho, nuko umuhisi Petero Nkurunziza yarazi ko n'ubundi atazashobora gutwara igihugu c'u Burundi. Yari yiteze ko igihe cyaricyo cyose byamunanira yahita agaruka agatwara igihugu. None ubu tuvugana Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko ibyo umuhisi Petero Nkurunziza yari yateguye ari byo biriko biraba, kuko igihugu caramunaniye kugitwara. Ahubwo ikibabaje nuko yanze no gutanga imihoho kugira ngo ahe abatwara igihugu neza kandi batunganiriza bose. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanika koryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. N'ubwa mbere ifaranga ry'u Burundi ritakaje agaciro kuri no rugero. Ejo haheze ifaranga rimwe ry'abanyaburaya ryavunjwa ibihumbi 6 n'amafaranga 50 y'amarundi. Idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunja amafaranga ashika mu bihumbi 5,900 by'amafaranga y'amarundi. Abakora muri ico gisata bavuga ko uwo murindi udagiye guhagarara,
kugiye kwiyongera cyane. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye guhindura amafaranga ibipapuro, none nicyo yakoze, kuko kugira ngo ujye gusuma ni ukwitwaza umiliyoni w'amarundi kugira ngo ugire ico utahana. Ni ubwa mbere aya mafaranga ageze ku rugero rw'ifaranga rimwe rivunjwa ibihumbi 6 by'amarundi. Perezida Ndayishimiye yaje ku butegetsi muri 2020 idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa hafi ibihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi. Ico gihe Burundi bwari mu bihano bikomeye cyane. Mu kiringo c'imyaka hafi 4 y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ifaranga ritakaje agaciro ku rugero rw'100%. Nta yindi ntwaro yabwadukorere ibintu nk'ibi ngibi. Gutakaza agaciro ku rugero rukomeye gutya bisigura ko ibidandazwa bigiye kubandanya bizimba, ko ibyankenerwa biva hanze bigiye kubandanya kubura mu Burundi. Naho Perezida Ndayishimiye atwizeza ibitangaza byo muri 2040 na 2060, biraboneka ko ikibazo c'ubutunzi camunaniye. Mbega hoho nico conyine cananiranye? Ubwicanyi no kunyuruza abarundi bakaburwa irengero byasubiriye kwimonogoza. Umwiheburo uriko rasubira kuba mwinshi mu gihugu. Naho dufise intwaro idahanurwa, Perezida Ndayishimiye nakumbure yemere yumvirize abakunzi b'u Burundi be nabo batabona ibintu kumwe, ku neza y'u Burundi no ku neza ya leta yiwe, kuko biraboneka neza ko iyi leta yiwe iri mu kaga gakomeye cyane kubera ibintu biriko birabera muri buno butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu batandukanye bagize ico bashikiriza ku biriko biraba ndetse n'icyakorwa kugira ngo igihugu cyongere gusubira ku murongo. Hama burya kirazira ko woshika ku iterambere rirama ugicungana na bene wanyu, ibyo ni ibintu bidashoboka na gatoya. Kuba igihugu kigeze ahatemba no by'ubutunzi birumvikana, kuko nta leta izokwama irapingana n'abahinga mu by'ubutunzi yoreka gushikana igihugu kuri uru rugero, kuko icabwenge z'u Burundi nka zose zarakumiriwe, ntako zitakoze zikebura, ariko byabaye iby'ubusa, kugeza aho umuntu agerekwa amahera aritira isukari, agura igitoro, agura isima, amadolari ahabwa n'ibindi. Benshi baremeza ko iki gihe ubutegetsi buri ku murindi mubi cane. Ikindi kintu kibi ku ntwaro zacu, agashira uburyo bwinshi bw'abazakura abagira komanteri ngaha hakura, aho kugira ngo murebe icyakorwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Muratuka Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko mu by'ukuri igihugu cacu kigeze ahatemba. Mu by'ukuri nawe ni umuntu nk'abandi, niba gutwara igihugu byamunaniye rwose, gutanga imihoho ntago ari kimwaro, kuko umuntu wese agira icyo ashoboye, ahubwo ikibabaje nuko adashaka gutanga imihoho. Benshi bati ibi bintu biriko biraba bifitanye isano n'ibyabaye mu mwaka wa 2015, akaba ariyo mpamvu leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bagihunga bagarukanwe, kugira ngo igihugu congere gitere imbere. Je nibaza ko tudatahura co kimwe 2040 na 2060 tuzohashika bigenze gute, mu gihe n'ubu ngubu biboneka neza ko kubaho byagoranye. Ibyo Perezida ntaco bimubwiye, kuko wewe aguma yongerwa ayakoresha mu ngendo zo hanze, n'ayagiye kubibona ko wagiye kubaha mbona bashoboye umuceri hanze, bazi ukuntu uyu umuyaga nkuba ugoye ubu, bazi ukuntu abarundi bafise ibibazo bitandukanye. Njyewe ndabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Ni ukuri byaramunaniye, ahubwo mbona ico twamutoreye ari kutujana mu manga byonyine, kandi twari tuzi ko agiye gukora ibihimbaye cane gusumba ibya Nkurunziza Pierre, ariko biraboneka neza ko Nkurunziza yari umugabo, kuko ntiyigeze atembya igihugu kugeza aho kigeze ubu ngubu. Nakamaramaza sayo kuvuga kweri, bamwe ubwanwa bwajobye kuri leta mbyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ukuri birateye isoni. Je gusa ndiko ndibaza 2027 ninde azotwara Uburundi, bazocongera Neva canke bazogiha uwundi? Mbega wowe wundi wewe
twakimwitegaho iki mu gihe twari twiteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye aje gutabara abarundi none akaba yaraje aje guhamba Uburundi 100%. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye ntaho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi rwose, ntibirirwe barindira mu mwaka wa 2027 kugira ngo bamukureho, ahubwo nibamukureho ubu ngubu, kuko biboneka neza ko rwose ataco ariko arafasha abarundi, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutura igihugu mu manga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bati gutwara igihugu si ibintu bikorwa n'umwana cyangwa se si ibintu bikorwa n'umuntu uwo ari we wose, bisaba umugabo w'ijunja n'ijambo uzi kurinda, kandi ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ntabyo yifisemo. Akaba ariyo mpamvu abahinga mu bya politiki ndetse n'iby'ubutunzi ndetse n'abarundi muri rusange, amashirahamwe yigenga ndetse n'amashirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki, abimenyesha amakuru ndetse n'abandi bose bakunda Uburundi bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu, bagashaka uburyo ki bashiraho undi mutegetsi udakora nk'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye naho ubutunzi bumeze aho ngaho ntaco we bimubwiye, biraboneka neza ko imirimo yiwe ya munsi ku munsi ayibandanya akora ibyo ashaka nkaho nta cyabaye. Tuvuye kuri ayo makuru arabana n'ubutunzi, aho benshi bemeza ko Perezida agejeje igihugu ahatemba, amakuru yacu tabandanize ku makuru arabana n'umutekano. Umutekano wo utifashe neza muri kino gihe, mu gihe amaze iminsi yaba ibitero bya Tabara, hakaba ibitero by'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura, ariko bikaboneka neza ko byakozwe na bamwe bari mu butegetsi. Ibi byose bikaza byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye burushye mu mpande zose. Ndayishimiye yagize icyo asaba abasirikare, aho yagirishije inama abasoda n'abapolisi, akagira ibintu bihambaye abasaba. Abasirikare b'igihugu c'u Burundi basabwe kurikanura muri kino bihe kuko umwanzi aticaye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abasirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri iki gihugu kurikanura. Ni mu kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'abasirikare bagiye akarere ka gatatu ka gisirikare mu ngabo z'u Burundi. Iki kiganiro cyabereye mu ntara ya Kirundo, kikaba cyaritabiriwe n'abasirikare bakuru bayoboye abandi bo muri aka karere ka gatatu ka gisirikare. Muri iki kiganiro Evariste Ndayishimiye yasabye abasirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano kuba maso, haba imbere mu gihugu, hanze yacyo ndetse no ku mipaka. Avuga ko abahungabanya umutekano w'igihugu batarasubiza inkota mu rwubati. Yagize ati abahungabanya umutekano w'igihugu ntibarasubiza inkota mu rwubati, musabwe kuba maso mugahora mukanuye rwose, kuko abanzi ni benshi kandi barashaka gukuraho ubutegetsi bwanje. Umukuru w'igihugu yanashimiye abagize uruhare kugira ngo bagarure amahoro. Ni mu gihe mu mujyi wa Bujumbura hari haheruka guterwa ibisasu bya grenade byanasize bihitanye abasivile harimwo n'abakomeretse batari bakeya. Yashimiye kandi n'ingabo z'igihugu kuba bakomeje guharanira kugarura amahoro n'umutekano mu bihugu bya Afurika nka Somalia, Congo na Repubulika ya Centrafrique. Perezida avuga ko ibyo byerekana ishusho nziza y'igihugu cy'u Burundi, kandi bikaba byerekana ko byanze bikunze hari aho Uburundi buri kuva n'aho buri kujya. Nyamara nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ibyo ngibyo, benshi barazi ko kuva yashika ku butegetsi ata kintu na kimwe yigeze akora mu nzego z'umutekano, ahubwo yakoze amakosa akomeye cyane, arimo gusambura igisirikare cy'u Burundi, kuko benshi bemeza ko ubu igisirikare cy'u Burundi cyamaze gusambuka. Akaba ariyo mpamvu Tabara isigaye ishobora ibitero, kuko abasirikare batari bake baraguye mu ntambara muri Congo, abandi bakaba bapfunzwe bazira kwanga kujya kurwana, abandi bakaba barataye bakomoka bakajya kwifatanya na M23 na Tabara ndetse n'indi mirwi myinshi iri ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Benshi bakemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo amaze gukorera abarundi mu myaka igiye kwababa 4 amaze atwara igihugu cy'u Burundi agiye kubyishura, kuko abarundi barababaye kandi abarundi barashavuye. Baravuga ko Perezida yamaze guta igihugu cabo mu manga ikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamukure ku butegetsi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba
utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.